Icyumviro cyo gutunganya iyo nama cyazananye nuko mu 2023 mu kwezi k'umunani twashyizwe imbere n'umukuru w'igihugu mbona kazoza Burundi bwifashe mu 2040 n'u Burundi buteye imbere mu 2060 aho twereka inumbero igihugu cyofata mu bijyanye n'iterambere n'ingene vyokorwa kugira dushike kujyo terambere turondera ni neza mwene gihugu. Inyuma yaho haciye hakogwa gusubirwamo cya gitabo bita Plan National Development kijanye n'iyo numbero shasha twahawe aho ubu twerekana neza amahangiro dufise kugira dushike kujyo terambere. Kimwe rero cyasohotse muri ico gitabo kirerekana neza uburyo bukeneye kugira dushire mu ngiro imigambi itandukanye yashizwe muri ico gitabo. Rero mu mahangiro dufise ibihangiro ya 2022 avuga neza yuko hari mu bijanye no guhimiriza abafasha mu iterambere ry'igihugu n'abarundi basanzwe babahanze barafite icyo baterera. Niyo numbero yatumye rero turondera kutunganya inama kugira dushoye kurondera abatandukanye dusanzwe dukorana bafasha igihugu cy'u Burundi n'abarundi bari hanze kugira turenge twokwegeranya uburyo bukenewe bwotuma dushira mu ngiro imigambi iri muri kino gitabo twahawe ino mbona kazoza. Bea mwo twibutsa nyine ingingo nkuru ziri muri ico gitabo. Ingingo nkuru muri ico gitabo burya ihangiro nyamukuru gifise nuko ubuzima bw'abene gihugu bwo hinduka tukagabanya na bijya bita les inégalités kuko murazi yuko biharo vyerekana yuko bice birenga 60% by'abarundi basanzwe bakenya. Nishobora kuvuga yuko igihugu giteye imbere mu gihe dugifise ibiharo bingana gutyo by'abarundi bagikenye. Turafise ibiharo vyerekana ibijanye na PIB par habitant biri hasi cyane aho turi ku madolari amajana 350 ku mwene gihugu ku mwaka twifuza gushika ku 2040. Ivyo byose nivyo bituma bitwereka ko turondera guhindura ubuzima bw'abene gihugu. Mugabo ico gitabo kirafise ukuntu gitunganijwe, turafise ingendo leta y'u Burundi yihaye aho duyisanga mu bintu bitatu nyamukuru. Icambere ryo guhindura inyubako y'ubutunzi kugira twongereze umurindi w'iterambere bimwe yita la transformation structurelle de l'économie. Kuko murabona yuko hanini ubu dufise ibice birenga 35 kwijana biva mu vy'uburimyi. Ukaca ugenda kuraba mu bijanye n'amahinguriro n'ibice 17 kwijana. Mu ma service turahegereza ibice 40 kwijana. Mu gihe tugifise ivy'ubutunzi bitunganije gutyo iterambere rirama riragoye kuribona. Nico gituma tuvuga muri iyo ngendo ya mbere ijanye no guhindura benshi bakava mu vy'uburimi tukaja mu vy'amahinguriro n'ingendo ya mbere. Ingendo ya kabiri ijanye no gufata ingingo hisunzwe imvo ziboneka bimwe la prise de décision basée sur les évidences. Kuko murazi mu gihugu cy'u Burundi kenshi turakunda kuvuga ngo 90% by'abarundi n'abarimi mugabo abaza ati iyo biharuro wabikuye he bikabura n'ingingo zose dufata ugasanga n'ingingo zidashingiye ku biharuro. Ni hamwe usanga rero iyo two turakora turiko turahwihwisha bimwe bita mu gifaransa naviguer à vue numenye yuri kuraja. Ica gatatu mu iyo ngendo harimwo kongereza imibereho y'abene gihugu muga tutibagiye gutunganya neza ibijyanye n'igwirana ry'abantu bimita la maîtrise de la population. Ko murabona yuko igihugu cy'u Burundi n'igihugu gitoyi cyane gifise 27 ya quadrato kare ni bikeye cyane mugabo abanyagihugu ni benshi cyane. Turi ibiharo bya rusansuma bizotwereka neza turabona ko densité renza 350 habitants par kilomètre carré. Ningorane cyane ugiye kuraba mu ntara zimwe zimwe. Izo ngendo zitatu rero nizo twashingiye ku mugabo tugerageza kuzagura tugiye mu nkingi zitanu zayo. Ico bitangaje mado leta n'inkingi ya mbere cyo leta yiyemeje gute aho turaza kubona cyane amahangiro abiri ajanye nuko ivya leta ingene bitunganijwe byo hinduka l'efficacité ingene dutanga ama service kugwanya ibiturire climat des affaires. Ko murazi yuko cyo ni kintu gikomeye cyane gituma ivyo gutera imbere bidakunda mu gihe igihugu cinzizwe mu karenganyo harimo kujya ibiturire ni ibintu bituma iterambere ridashobora kurama. Donc ivyo rero turabibona mu nkingi ya mbere ivyo bitangaje madorite. Inkingi ya kabiri ugutunganya neza ibijanye n'ubutunzi mu gifaransa bavuga efficacité économique. Niho dusanga ama secteur productif vya agriculture vya infrastructure vya énergie vya industrie vya TIC. Ni kuvuga yuko dutegerezwa guhindura ekonomi yacu nye tubikora. Ikaba rero mu nkingi ya gatatu ivuga kurondera neza abene gihugu bita mu gifaransa équité sociale. Naho gusanga bya byose bijanye na développement du capital. Umunyagihugu yavutse akavugwa neza
iyo umunyagihugu akuze akaronka kujya kwishura kiga neza, tukabona ibintu bijyanye na protection sociale, tukajya tukabona ibintu by'inyubako nziza, kuko iterambere ridafise abenegihugu afise amagara meza baciye ubwenge baba heza, biragoye n'ijya efficacité économique tweko turavuga ko twoyishikako. Mugabo murazi yuko iterambere ridashigikira ibidukikije naryo ari ikindi kibazo, nico tuca tubisanga mu nkingi ya 4 tuvuga yuko ibidukikije n'itunga kama bitegerezwa navyo gushigikwa cyane. Cyanyuma rero nicyo nza gushimikira ko kijanye no gufashanya neza nabo sanzwe dukorana nicyo bita partenariat fructueux. Ni naco gituma twatunganije inama kugira dushoye kuzana abanyamitahe batandukanye, tuzane abo dusanzwe dukorana na leta, za Banki Mondiale n'izindi zose, twumvikana ubunumbero nshasha twahawe n'abarundi rero baba mu mahanga ni kiye kintu boterera ko barafise ico bozana mu byo bita les transferts de migrants. Ni ibyo ni inkingi zitanu niko ndavuga, mbwa irafise ico gitabo kirafise ico twokwinga amahangiro 22. Ayo mahangiro turaza kubona ivyo leta yiyemeje, tukamanuka tukabona ibijyanye n'uburimyi bitandukanye byose. Mugabo rero nitwagarukiye ngaho kuko barakunda kutwagiriza ko twakunda kwandika ibitabo tukabishiraho, nariko ndasoma kandi abarundi n'utanditse gumavuga nk'ubu twotangura kuraba kuva dutangwe kuvuga la vision. Umushikanganje w'ikigega ca leta bo baba mu migambi araza kudufasha, turakeneye kumenya tuti mbega tugenda turivariwa gute, nk'ubuvuga ati kuva dutanguye tuvuga twandika ama plan kenkino ibyabaye ni byinshi ntabwo kwigora bitebako. Nk'ubu ku mwaka canke ku trimestre semestre muragenda muravuga muti ubu twagize iki, tuvuye kuri iki, tugeze kuri iki. Est-ce que vous avez des critères d'évaluation? Murafise mu baji kibazo gikomeye cyane, ari na kimwe twandika tuvuga, ari na kimwe byagiye bigaragara yuko mu byo dukora byose twandika mugabo tutazi ibyabaye. Nyene cyo rero nakunda kubivuga ngo ntushobora kumenya aho ugeze utazi uri kuraja. Sinovuga ko ngeze kuri permanence nazi ko ngiye mu cyarama, navyo novuga. Bisigura yuko muri ico gitabo twarashyizeho ibiharuro mfatiro bishika 9 vyerekana koko mu 2040 ko tuzoba dushitse kuri iryo hangiro. Kimwe nakivuze kimwe kijana na PIB par habitant, turi kwitura sasa ngani tukaja kuri 2000. Ndagihagarara ko cyane kuko ni kintu cerekana fashe 2000 ngabura na 350 ndabona ni incuro 15. Myandi majambo vyerekana y'inguvu twoduza mu bikorwa by'iterambere turiko turakora, namba dukora amasaha 3 dukore 10. Ivyo biharo birahari 9 vyerekana neza ingene tuzogenda twenye turaba yuko turiko turatera inambwe. Inyuma y'ivyo turavise ibiharo mfatiro 100 kuri ku mahangiro amwame kuri objectif yose. Mwarabibonye yetwo turabikora muri ibi vyama vya budget programme hanini, nuko tuvuga ati ifaranga ryose riko irasohoka kuno munsi riza riterera iki mu migambi twashizwe imbere. Tugerageza kuraba iyo hangiro twahawe yetwa kwita ni nka plan stratégique vision ijya muri PND kagiza coopérationnaliser bya twakwiye muri vision. Muga turajya no mu mabije ya ministeri yose, tukajya mu makomine tukaraba mu mafaranga abatswe dufashanya bariko baratanga, ariko aza guterera iki ya maziki mu byo turiko turakora. Kuko turakunda kuronka amafaranga menshi tukumva ibiharuro, muga umuntu akarindira yuko abone icyahindutse bene giko akibura. Ivyo nivyo rero dushaka gukuraho, ni naco gitandukanye n'ibindi bintu byagiye birakogwa kera. Ubu turafise ibimenyetso mfatiro tuzora turaba. Notanga nk'akarero kubijyanye n'ibya efficacité économique, efficacité gouvernementale, ni kimwe muri indicateur dufise ngaha. Muri uno mwanya tuvugana uyu nyene. Hari abantu biwacu bari kubaca mu service yose ndazi ko no ngaha bahari. Bariko barabaza les bénéficiaires y'ama service wanyu yuko bashima nge icyo bita la qualité de service public, kuko biri muri ya objectif ya mbere ya engagement de l'État. Bisigura rero yuko muri ya evaluation ariko ndavuga turi muri evaluation dukeneye ibiharuro mfatiro vyerekana ati vyerekana aho abitura RTNB baratunganirizwa barashima. Vyo bimeze gute kuko biri muri objectif ya mbere yitwa engagement de l'État. Muri engagement de l'État rero turaba efficacité gouvernementale, muri efficacité gouvernementale mo la qualité des services publics. Nashaka rero mumuriza abantu batwumviriza baravuga ati turamenyereye kubona ibitabo. Icyo dukora twebwe nk'abajejwe ibiro bijeje gutunganya imigambi n'ivyigwa nuko twifuza ko kino gitabo kitazocika un slogan. Turazi ko babikunda, twabonye byinshi naco nyene nikije mu bindi, nijo dushaka rero kubahumuriza. Nariko ndabaha uburero buboneka bya budget programme turiko turakora, kuko chaque trimestre amafaranga akoresha turayakurikirana. Nibi nariko ndavuga byo muri efficacité gouvernementale ivyo turiko turakora.
dufatanyije na cya kigo y'NSB umwaka uzazo kugwa ama enquête menshi yerekana vya pauvreté n'ibindi nabivuze mu ngendo ya kabiri yuko ari gufata ingingo hisunzwe imvo ziboneka nibaza ko ari cyo kintu shimikira ko cyane rero muri ipiri ya gatano ya partenariat fructueux aho tuvuga ko turabifashanya ubu rero dushaka kuraba amafaranga yose azoza azobagiye mu byo twifuza canke agenda mu nzira yabo abadufasha bashaka kwagendamo kuko nitushaka ko tuba abakonsomateri gusa batubwira ati urakeneye arakana nkunda kuvuga kenshi urakeneye bya planification familiale gusumba ikiraro no kubaka gihuza gahumo kijya muri Tanzania nitwe tuzi icyo dukeneye cyozane neza yabene igihugu simvuze yuko bya planification bidakenewe birakenewe mugabo tuca tugira icyo bita priorisation iyo muri kumura turatanga amafaranga nibaza ko ari cyo gituma bishiye mu bushikanganje bw'ikigega ca leta baheruka no gutunganya rusansuma no wikiri kwirabandanya mbiringira